ndasohoka mpaye za 2000 numva muganda ndashonje cyane kuko umunsi wose twari twiriwe mu masengesho nca mfata za 2000 ndabatiza 2000 zigiye ahantu hahora jumba amajana 4 anarenga mbere tireka ntangwe kuzikarikira cyo gihe naciye mbanza nja muri restaurant iyo two kujya twamajana 7 ibijumbu n'ibiharage navuze ati sinza kujya ya miceri na za nyama oya 2000 nyene ndazigere zigende neza bivuze ko tayani wari office ntayandi nani nsigaranye kuko no mukumanuka bibi ni yari yandihiye mu rubanza twari tujemwo candagumino ko kuragira inka amafaranga y'umwungere murayazi nyene sinyarwanda aravuga maze gushika ku kazi kubwongere nagakoze neza vraiment ndagakunze cyo gihe abantu ntibari baze ko namaze amashuri kuko navyukira mu carire nkayiga ubwatsi nkasasira inka nkagira cyangwa mbaza nkumukoresha mwiza urumva witwara nk'umwungere nyine ni nitwara nk'umwungere urumva nyene niko abantu mwize mukunda kuza murashisha mu bifaransa muvuga ibifaransa haje bivuga biba bikigende kari banywa amfete ngo don ariko ntangura ibikorwa byo mugabo bitangura kumbana byinshi kuko acanjana mu mashuri ku benevora ntangura ndaja gufasha abana muri teisi kubera mu windi gushika mu 9 none abanye nahuye n'ikibazo bwa umunsi wa mbere degitaza kumpresenta mu ishuri abana bambona ku gatumba ndagira inka bari bazi ko ntiza amashuri acha babona uje kwigisha babona nje kubigisha degitaza agati muramutse no mwarimu baranka kundamutsa abo tuva ku gatumba hamwe abatijya mwunge aje gutwigisha aje tutwigisha gukamagara bisanzwe tubiga ndibuka nico gihe byari vyameze byagiye hejuru uri kwatemba mu murima nkaneze nkaba ati byaduze twalima bitaheze toujours kesha abantu bagira resite n'abantu usanga bavuye kure okay Jacques yavuye ahantu umunsi ushaka kugeze ku gataye kangana gute nimba bitari baga okay sinbango nibanga kuko ibikorwa birigaragaza urumva sivye ko nkwaho niko ndakorera uhaje nk'ubutabimenyereye kimwe n'abandi batayibagize nte babona ko hakoreshwa ku mafaranga atari make mugo urumva ubu mu bisanzwe nta miliyoni 200 zoba zikimfata Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Omudishanyuma no munsi sindi kuri tele ahubwo ntewe iteka no kwakira umutumira dasanzwe. Ndavuge gutyo sinamusanze kuri tele mugabo ntagiye kuduha yankoze ku mutima maze ndamutumira adusanga aho dukorera ku biro vya Gaciro Media hano mu gisagara cya Bujumbura. Monsieur Jacques tubaramutse cyane. Yego natwe turabamukije. Tubifurije amahoro amagara meza n'amafaranga. Murakoze cyane namwe ntabifurije. Jacques yakabiri ni keza ngira ngo uhajije bike no muri byo tuvuze. Turi ko turagerageza nyine twe turagerageza. Okay. Jacques inkuru yadushituye niyo dushimye udusangize umuntu yize agakora rimikashi bikanka akaja kuragirira inka abantu donc kuba umwungere n'amashuri yiwe mu nyuma akabivamo turashaka dusangize ugo rugendo uyu munsi Jacques imiliyoni 70 zitashaka kumutera ubwoba aho rero kati ngo turi mu gisata cy'uburimyi tuyagire byaciye Jacques yakuze gute duhere mu ntango. Yego murakoze cyane nkuko mwabivuze amazina yanje nitwa no gusenga Jacques mvuka muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza ari ubu yitwa Butanyerera. Yego hama nkuko mwabivuze naje amashuri yanje nayize kuri lycée Kayanza niho nahereje mu gisata cya informatique de maintenance mwaka wa 2019 niho narangiza amashuri ariko narangije mfise abagenzi bari mu buzi bwa leta mfise abagenzi bakora ibintu bitandukanye naje narabona yuko bivanye n'ibyo gusenga sanzwe ndi n'umukozi w'Imana navuga ati Imana dusenga izompa akazi nanye ndonka akazi ko mu biro sibyo ko nyine namaze guhura nyine n'amajwi y'Imana nyine ambwira yuko nzoronka akazi kandi nkaba mu boss rero nabona kuzobishikako ari kuzoja mu bwo buzi bwa leta amaze rero amashuri 2019 niho nafise umugenzi wanje cyane nkunda ni nk'umuvyeyi wanje ari directeur wa lycée Kayanza yambwiye ati we besako tugumana hagufi kugira ngo
nze habonetse akazi nze ndakakurangira rero turagumana tumaze kugumana ndavuga ati mugabo twamaranye umwaka wose mbona akazi ntarakaronka ndavuga ati rero reka mpige ikindi kintu nshobora kuba nokora canda nk'umugenzi andangira akazi kari mikashi aransabira umutahe w'ibihumbi 400 ucukura mu Kayanza nyene nca nkora mu Kayanza nyene nitahira ko umuvyeyi wanje urumva inzu sinariha consommation sinariha navuga ati ako basinye inanzira nako bizogenda neza ko ndose umutahe wari mikashi bimaze kugenda nkuko nabikoze byari bigifise commission byari bigitinyitse umuntu akora mikashi ico gihe yari umuntu wo mu boss naye navuga ati ahubwo boss natanga kubwinjiramo bimaze kubikora nabikoze igihe kitari gito ya mafaranga abandi bavamwe barayanyiba bayanyibanye nandi w'umugenzi ari yambikije ibindi 400 nyene numva bashanye 800 ndavati none mana bwabo boss wanyemerera n'ubu nyene jewe ubu ntabwo kubona kombye kuzongera mu boss none n'udufaranga twandi bakaba twivye ubu ni bwabo boss navati mana bwandi uvuga igicurike ndajana ndasenga imana bati bwandi uvuga igicurike rero hari bicurike twakunda kuvuga tukira abana nkumvuze ati repiri purupura para ntushaka kumenya ibyo mvuze tutabivuganye ni umucanganyo nabati rero nimana bwani yambwiye umucanganyo rero kubera yamwizongera mu boss hama n'udufanga twandika cha idutwara biciye no ngaho ndabati rero bibisaga ko manza nkahunga nkaje ahantu kure kugira ngo mpiga amafaranga abandi kuko abana ndafite bari batangwa kundondeza muri documentation ntibyoroshe ntibamigisha igipolisi documentation niyo ampiga ko ndibuka ko abagenzi banje twiganye ngaho Bujumbura umwe yafashwe na documentation araja mu gasho kubera jewe bivuze ko kuva iwanyu urahunze narahunze mvuye mu Kayanza mbanza nje ni Bujumbura nseze wa muvyeyi wanje ndamubwira ati harabavye ndagiye ngiye guhiga amafaranga abandi bamaze kumufata ndibuka yuko yarandonde arambwira ati biyaje nagiye mu gasho kubera wewe ko arakurondera ndabati rero hakize yaho mpunga rero mpungira hano ku mupaka w'u Burundi na Tanzania vuga muri byanka mu Burundi ko ndaronka amafaranga abandi tushuje Tanzania nico gihe ndibuka nagiye mu masengesho aho sanze usenga muri New Life mu Gasenyi nja mu cumba c'amasengesho yo mu cumba c'amasengesho bari basanzwe banze nk'umukozi w'Imana uwo munsi nije nigishije mu cumba c'amasengesho ariko ndatangazwa no ko Imana nshitse mu cumba c'amasengesho nkasenga nkumva ko nigisirurutse ndumva ndi mu bihe byiza ariko Satani aho yumva yari yahunze mugagiye kubinyibutsa ngeze hanze mvuye mu masengesho anyibutsa denifise anyibutsa ibinabiriya anyibutsa Yesu mu mufuko naho nanjera 800 ati naho ruzi kabisa ikibazo cyo kiracahari ncambona mu mama arambwiye ati rero Jack akira 200 uze kunywa gafana nanisha cyatumye njya mu masengesho kwari gusenga kugira ngo Imana impe intumbero y'ahantu ngirenje twate mu Ruyigi swate inyanza rake numva shaka kujana ku mupaka kugira ngo byaze gumena atumutse bigenze nkuko Imana ishiramitira kuja mu Ruyigi hariyo mama wanje ne nabashikanje niyo bari navuga ataha basi ndatomboje umva ko ngiye muhira bimaze kugenda nkuko ndasohoka mpaye za 2000 numva muganda shonje cyane kuko umunsi wose twatwiriwe mu masengesho nca mfata za 2000 ndabati zi 2000 zigiye hano hahora 400 anarenga mbere tireka ntangwe kuzikarikira cyo gihe naciye mbanza nja muri restaurant iyo two kujya tw'amajana 7 ibijumbu n'ibiharage navuze ati sinza kujya ya miceri na za nyama oya 2000 nyene ndazigere zigende neza bivuze ko tayani wari office ntayandi nani nsigaranye kuko no mu kumanuka bibi ni yari yandihiye mu rubanza twari tujemwo candagumino rero bimaze kugenda nkuko ibiharage tw'amajana 7 n'ibijumbu sigana 300 jafata igihumbi nacu ndakigwamwo amayinite ndafatira amayinite nahavura nda telefone ako cingwe telefone kifyonda reka nagitivemwo ama message nagitivamwo message y'igihumbi yarakizimbutse casigana 300 abata 300 naye agira asanga umufuko bavuze ati amafaranga azarwa n'ayandi reka 300 azamfashe kondera yandi shitse muhira numva rero mpawe hishurirwa yuko nofata abagenzi banje nkabandikira message ko nagize ikibazo kugira ngo bamfashe kurungika amafaranga ndo nkitike njana mu Ruyigi bigenze nkuko nashe mfata na deka message nawe ati nitwa Jack nkuko musanzwe munzi nagize akabazo usinze ko mwamfashisha 1200 mwamukoze maze kwandika message nahera ku nimero ya mbere nk'umuyera mbye ati umuntu mwiyemeze ko naca namwemeza ko canemeza kwa 50
nca ndijya abo bose wabahaye message imwe nabaye message imwe yo kumfasha ndayirungika iyo message maze kwirungika je n'agatiro gaca kantwara bwakeye nikangura saa 10 burya hajya iyo uri mu bibazo n'itiro nturironka nikanguye saa 10 ndazirana ngize nda muri mikashi sanga bamwe bantelefone bambaza ikibazo nagize ariko nsanga nabandi bandongikiye ngize ndabansanga ni 78 ndavati man wa muntu yamaza demire wamukoresheje kabisa uza demire zivuyemwo ibihumbi 78 ndabatiro ndarose tikire yo guhunga rero ko nace nduga nja kuri Gadi Nord fatita ihiyasi ya mbere duze igitega ndayifata nshitse igitega nshanja fatija mu Kinyinya shitse mu Kinyinya rero nashima mama wanje yari muganga yakora kuri hospital Kinyinya babani baba mama wanje mama wacu cyanyu kwanyu mama wanje ni kuvango yaba mu Kinyinya agakora muri hospital Kinyinya namusanze atari hari kuko yari bari bamuzi nababwiye ati munshikane ku muntu yitwa Jane acaranshiraho candika muri saro warahari aranyakira atashirana namuhaye isezerano yo kunzoza kumuramutsa ariko sinenze ko nzobagenda mu bwo buryo rero bigenze nkuko saa 6 atahaje gufungura ishakoshi iri ngaho nicaye muri saro arambaza abanza reka kundamutsa ntiyari yamenye kuko ntiyumvisha uburyo nojamo hama bimaze kugenda nkuko acarambona chaturaramukanye ndavuga ati nyabuna nubwo njino cyeseneje kuramukanya kabisa sinzi ni samahoro nje munze kandi singeneye ko umuntu nomwe bibwira bigenze nkuko arambwira ati nta kibazo humura akazi uzokaronka bizogenda neza nawe navuga ati rero niteze ko nazo ushaka kundonkera akazi muri hospital nkakora amafaranga nkaronka namufashije ibikorwa nawe naramfasha uko ashoboye turazindira akazi ko koboneka akazi vraiment nawe niteze karabura ariko niyo minsi nagira ubuzima bwiza ko nafungura ico nkenera arashaka kuba yokimpa bimaze kugenda nkuko nanati amafaranga abandi baguma bantelefona hakeneye ko ndayabaha nafatire ibi bintu rero sinzobivamo vuba uko byace bigenda hari undi mukobwa nyene twari twakuranye yari yarongowe hari yarambwiye ati mugabo wanje numufundi engineer woza yozaraguha ikazi kikiyede kuvuga ngo ronka amafaranga y'abandi ntibyatevye naciye nsaba mama wanje ndagenda ndamusaba uruhushya ko noja kuba ko engineer kugira ngo shwe kwa nokora ko kazi kugira ngo ndonka amafaranga y'abandi ndahashitse kakazi nange gukora kikiyede ishantiye kirahagarara ihagaze mbona bati ibintu byose byakasiriye kabisa nabati mana ikintu cyose wakora ko cyaruma bati bwandi yose yo wenyene nanje rero ubu ikintu cyose nkoze ko gica cuma kabisa gica gihagarara maze kugenda nkuko mugana akomeje ibintu byo gusenga ico gihe naca senga muri Methodiste ini mu Ruyigi no naca sengeramo ndibuka ico gihe ko none ntabarazi ikibazo cari canjanye kuko hageze mu isengero nasenga ibintu bikagenda neza maze kugenda nkuko akazi gahagaze ro kikiyede haci haboneka akazi ko kuba twogura ibigori byaziranutse ico gihe nk'ibi bigori bakoragura mu isekeza byasose ico gihe bigugwa 680 acambwa ati wenda nakufise umwete kandi ndanakufise n'inguvu gusa uzoze twajana nje kugura ivyo bigori hama uze murafatanya n'undi muntu muvyinjiza mu mahangara ico gihe rero umugore we yateka restaurant ndibuka ko navyuka kuzana amazi nka saa 10 kuvoma amazi maze kuyavoma nkashikana nkaca nteka ivyo muri restaurant nawe agacaza sizeri namaze kubitunganya neza nkashanja kugura kwako kazi ko kurangura ibigori numva yuko nakava ko sizeri nkacanja kuvoma andi mazi dukoresha mu ijoro nkacanja no gufasha guteka amafiriti numva naruhuka amasaha makeya cyane ndibuka rero ako kazi niko kazi nigeze kwa noruha ako kazi k'ibigori ko twararonka ibigori bivuye mu mihingo myinshi cyane kandi mu Ruyigi harabe ibigori cyane bivuye za Rutana heza haraza niko kazi nakoze kwa noruha kuko bijya twivugisha ikintu turi muri siporo hakazi ntuguta ibintu bimeze nk'amazi cyangwa se ntuguta kaya nakayashu kuko ico gihe hazi ibintu bimeze nk'umunyu bimwe wimote uri gas bisosa nk'umunyu hamwe impagaze umenga nohenuka ubwo buzima ndabubamo kuko hajya mufatana nk'uko umuntu ku gikarani niko twafatana n'inkovu urabona ngaha haracirabura ngaha urabona ko hadasa n'ahandi haciye imyaka ire donc niko kuna mufatana bacha mujyana ku maboko umuzigo gashuryama ko ngaha urabona ko hirabura harase gutora kabiri kandi maze igihe nguma ndahoga ndasika bimaze kugera nk'uko
niho naba rero mugana nashaka nakora 15000 ku munsi kandi bivanye n'imizigo twate amafaranga mwarayo umenye ko mu Burundi ukora 15 ruguru mu misozi utibye umenye kuba watesetse cyane cyo gero nibwo buzima nabayemwo ariko nza guhura n'Imana igihe kimwe navuga ko nahuye n'Imana namanutse kuva amasaha 9:30 aho nayisanze mboma zijoro ko mu Ruyigi bisa kubyuka ijoro kuko amazi ico gihe yarakenye cyane oya ahubwo abantu nta mazi menshi yagwiriye cyo urumva ahurira benshi ahantu hatoya kandi mu cyumba benshi bariko arabumba bubaka bisa ko ugomba gukoresha umwanya kubyuka kare maze ugenda nkuko je naciye manuka izo saa 9:30 imvura yari yaguye Chambona umutama anyombotse n'ibido zitana aje kuvoma hari akantu k'akadogo navuga ati none uwo mutama kweli zibido zitana aza kuzishobora je kuko nakuze nyonge kinga no mukayanza baranzi aho nakuriye nakuze akazi kampa amafaranga no kunyonge kinga nja kurangura aho bita ku butwe mvuye ku mutumba wa Shembati bango nangeze gusunika ibirijana n'ibirataga umfashije nkora n'ubuzi baraza abo bitwa bare bano mukayanza muri butaganzo barabazi nibo je nakuze ntekera icayi nkora mu makafetariya nkava mu bido ico gena zivama n'umutwe nkashaka no patana imiryango nkita no makafetariya ndayivomera amazi kandi bakanatonda ku ishuri ntondanye bido zibiri hajya ndi baje muri pause saa 4 je nacanja kuvoma bido y'amazi asanga pause iheze hama saa 6 yageze gutanka ca ndaba umwana mbwiye ati ndaza kugonja icayi ntwazi no bido saa 6 nkacanja kuvoma yindi nkaduga ndayiduganye na saa 6 nkazanye n'izindi zibiri n'inyuma saa 6 no kumugoroba nkacanja kuvoma ubundi buzi bwakuna kuma amafaranga n'ubuzi bwo kwimba toilette ari umugenzi ntazopfa nibagiye twimbana toilette twa Emmanuel batazira manono n'ubaracariho nyene yarubatse wewe nibuka ko imetero twatumaze kwimba nyinshi twatumaze kugira ku metero 18 n'uyo 18 uje mu kuzimu 18 uje mu kuzimu iyo ni metero maze kwimbira maze kwimba maze gushika nako n'ubundi uze abo twazimbe ntiziruzura barambwa ati kweli mwadukoreye akazi nabati natwe kiya gihe mwadukuye kutwana Jacques ndashaka duse nk'abasimbutse ho gatoya uyu munsi muri igisata c'uburimyi mbona basigaye bakwita engineer yego sinivyo wize naco wavuye ubije mu gute wavuye aho mu Ruyigi gute muri iyo mizigo gute urumva nciye mu ncamake uwo mugabo twahuriye ku mugezi saa 9:30 z'ijoro yambwiye ati nzokurangira akazi mbete nzokurangira akazi numva nyene ni kakazi keza ko namwe by'ubuzima ndimo nsanga yaransanzwe nzi mugani hari bwambona mwanzo kurangira akazi niko guca numva rero twadifanga ndose muri bya bigori numva papa wanje yagiye muri koma ushanje karusi kuko niyo twari twimukiye kwanza kumugomboza muri natwe turashobora donc famille yawe yari yimukiyeyo kuva mu Kayanza candaja kumugombora ngiye kumugombora ndabona ati none ngahe karusi nzoguma ho nicaye kuri atacu niko ndakora candonga ndaja mu isengero uko ibibazo byose nagira mu bwami Imana sinayishira ko navuga ati Imana ntibeshe izonshira inzira ngiye mu isengero nshanibuka yuko nigeze gukomereka mu isengero ndi karusi ngamurangirikane nibuka ko nigeze gukomereka mu isengero nagiye kumesura ni forume za korale naririmbamo cyo gihe ndakomereka abone no nkovu inkovu urayibona niyo nakomerekeye mu ishengero oya nako ndoga nahejeje kumesura itwi ya lavabo iciranyinjiramo yinjiyemwo ico gihe navuga ati rero Mana ndaje mu ishengero hamwe nakomerekeye bavuze ko n'ubu uzokwibutsa ikibazo igikorwa kimwe yakoze yuko uzomwumva uzomuheza umurosi cashaka Imana nyine ico gihe numva nsenga mbenga nayifashe erega kwa Mungu ca ndasezera ishengero nabwiye abakozi Imana ko buca nja ku kazi ico gihe numva mbenga ngensubire mu Ruyigi wakarose numva nyina akazi nakarose ko navuga ati Imana jewe ataba bikubiye ntari yabimbwiye none waruzi gucuja gukora hehe navuga ati ngensubire mu Ruyigi cingwa nje mu Cankuzo nane narose umugenzi kwa tuzi nanye ko twari muri lycée Tabo navuga ati kwa Mungu ndasezera ati buca nja ku kazi erega abagenzi bamperekeje banshikaye muri parking numva umugabo twahurira ku mugezi saa 9:30 ara telefone ngo Jacques ngaro gute ngo ko waduhebye mu Ruyigi ngo bimeze gute navuga ati nagirenze burya ndi mu nzira nza ngo yango nyambu taraza ngo ndangira umukozi ngakora nka wewe ngo umwizigirwa ngakunda gusenga ngameze nka wewe ngakunda ibikoko tiyo no murondera cyanda kupa telefone ati none
ntiga umukozi naje kandi shaka Ushakazi. rega imana yanyishuye ndikakazi shaka narongera mu telefone ati rega cyako kazi ndagakeneye ngo yako kazi ntako nakurangira nakazi ko kuragira inka no gukora mu ndimira yo tijako nyene ko nishakira shamwe ngo roje Gitega rero ngo umuntu yakuntumye ngo umve ko atabona umukozi bararonka umve undangira akazi umbwiye ko atabona umukozi bararonka atabwo nosanga baronse bakamwankiye cyako kazi ndagakeneye kitsi Gitega cyo tabana n'umuntu tutatuzinanye umugoronome wari watumye umukozi ashambye yuko ari kuja gukora muri Bujumbura rirare cyari rya mbere ngiye nibaza ko ari mu Bujumbura rirare ngahi Bugarama cyo gihe ashambye ati none urafise itike Teo itike ndayifisa mu nkomye nanjye ku kandi kazi nta bya bindi byo kubesha kugira ngo bayikurikire amafaranga nayimse itike njanye mu royigi navuga ati itike ndayifitiye ati ngenze kwa ko kazi kanyu ni nabona ari keza nzokaguma katari keza ni itike ndayifitiye izo njana mugandi bukico ge naye ndasenga nabati man ntibamfate bamwe mfitiye ideni ntarashika kwa kazi sinari bwagisho umwaka wose waruheze bigenze nkuko Nashe ndari Gitega ku mungu twabere twatwiganye ikarusi asharampa indaro ampa indaro busha nizindura 11 manuka Bujumbura mu mama arahashegera ku matafari ntegeye ku matafari aranjana mu isoko mu Gasenyi turasuma hanjana ku Musaga bashobora bandugana mu kike shitsi mu kike basha hano nashikiye hari umugamba muri Bibiliya bavuga umugamba wa Efurayimu naye navuze ati Imana yanjanye mu mugambi ije kunyegeza nabati ku mupaka ho bomfashi no mu mugamba narakata uzomfatirayo cyo gihe rero ndashikira mwako kazi kanje ko kuragira inka amafaranga y'umwungere murayazi nyene sinigwa ndavuga maze gushika ku kazi kubwongere nagakoze neza vraiment ndagakunze cyo gihe abantu ntibari baze ko namaze amashuri kuko navyukira mu carire nkayiga ubwatsi nkasasira inka nkagira cyangwa mbaza nkumukoresha mwiza urumva witwara nk'umwungere nyine ni nitwara nk'umwungere urumva nyene niko abantu mwize mukunda kuza murashisha mu bifaransa muvuga ibifaransa haje bivuga biba bikigende kari banywa amfete ngo don aya nani singa mbango mu guhamagara inka nyene vuga n'amazina yazo nyene ugana cingira umukoresha mwiza acara bumenya ko niza amashuri mu nyuma aratangara bati waje kuragira inka namaze amashuri wizibiki navuga ati je nize ndi informaticien ordinateur urazi kuzikoresha yego ndazizi abona kuri profile yanje hariko ndiko ndacuranga piano urazi umuziki ndawuzi haci iminsi ndabikora ndibuka nakoze ndakoresha amaboko yanje ugari n'intoke zimyoka ko nashitse bambwiye ati nta mukozi hamara amezi 3 ko umukoresha bati niyo nkego gukoresha ingufu zishoboka zose kugira ngo abone ko ndi umukozi rero nako n'intoke n'uburamurana mu biganzo ko ntuzikimeze intoke zanje nize umukozi nyene ubwo je ndiko ndavuga ko ndi umukozi sinayakubwira ku majambo ndakwetse n'intoke gusa urabibona ko nivyo nakuriyemwo nkanyaga ubudongo mbumva amatafari ndibuka nshiga ku ishuri abana b'Ubujumbura sinakunda kubaramutsa mu ntoke uko navangira nagumanishamwe yuko nabona bakomeretsa hageze naba ba pepe nk'uko ko nawe nibaza ko mavanda bakomeretsa rero maze gushika ku kazi ko kuragira naziragenda ndabikunze nkaziravyibuha maze kugenda nkuko rero ndabona ati nubwo rero ndiko ndakorana amafaranga rero ntegerezwa uhiga ibindi ntushaka kuza ndakoresha mwa amafaranga yanje kugira ngo ndabe kandi hano no kwishikana maze ugenda nkuko dufaranga nahembwa nacanza kugura ingurube udutungwa duto ndako nace norora n'inkwavu ngura inkwavu 3 ariko haragera ku gwego yaho zishika inkwavu 200 ariko ntangura ibikorwa byo mugabo bitangura kumbana byinshi kuko acanjana mu mashuri ku benevora ntangura ndaja gufasha abana muri teisi kubera mu windi gushika mu 9 none abanye nahuye n'ikibazo bwa umunsi wa mbere gitaza kumpresenta mu ishuri abana bambona ku gatumba ndagira inka bari bazi ko ntiza amashuri babona uje kwigisha babona nje kubigisha dogita avuga ati muramutse no mwarimu baranka kundamutsa abo tuva ku gatumba hamwe abatijya mwunge aje gutwigisha aje tutwigisha gukamagara bisanzwe tubiga ndibuka nicyo gihe dogita avuga ko mutamuramutsa ngo muramutse no mwarimu baragira amakenga ndibuka ico gihe hana mu ishuri ryo mu windwi nsanga ko basoma igisomwa cyo mu Giswahili bango siku ya kwanza shuri agati mw'abanyeshuri mu muragayana uramwase kundamutsa ramwaza ko rero ndi umwongere ntashiye ko nebe y'ishuri nagati
ico gisomwa reka zingi ni murabe mu bitabo mwese mwumve ko nahaciye siku ya kwanza shule mimi naitwa Ntore nasoma darasa la saba katika shule ya msingi. Baba yangu ni Mutima na mama yangu ni Muhwe. Wazazi wangu mendada vya shule mbere kwa ndakivugisho gisoma ndavuga ati jana mu Cyongereza the new school day is very important to children in the family ndakivuga nyene cyose abana ndagejeje ati wa muntu kwe yaramaza amashuri batangwa bagira ubwo ndabigisha rero byateye isi kuko nibyo nari narize imashini ndayibigisha kuyikoresha teorie pratique abana baranezerwa nduko ico gihe bagiye bataba bati wa mukozi wa Vital yarize n'umuhinga ico gihe rero nyoje ko mwigisha wacu w'imashini avuye inyuma y'inka kabisa avuye inyuma y'inka amabana n'abandi ba directeur batangwa bangomwe ndaza gufasha nyine ku mashuri ndabati komine ko nayijemo ntegeza kuyikorera ariko rero igihe kimwe umupatro wanje mbona tanguye umugambi wo kwiza abene gihugu kurima imboga. Doko sorry gatoye uwo mupatro ni wawe yari yaragoye akazi kubwongere. Yego niwe yananjaye no gufasha mwa mashuri. Kandi ico gihe wagumye utahiwe. Ntagumye ntahiwe kuko naja kwigisha mvuye kuragira mvuye gucicariye. Nage namenye gusasira inka ndazahaye no bwatsi. Nkacanya no kwigisha. Nubundi wagumye umwigisha kandi urumva mu windwi tuhita muri secondaire. Wagumye umwigisha muri secondaire. Wongere uri n'umwongere uhembegwa ay'ubwungere. Nahembwa y'ubwungere ico gihe navuga ati ntegeza guhembwa ntaco yampinduriye akazi n'ubundi ntagiye kwigisha nguma kuri zanka rero vomye konja mu byo kwigisha basi nibutse ibyo nize ndagenda ibyo ndabikora hafi umwaka wose mugambo mbona nta terambere nzohavura insanura nkako nakazi ka leta ntize pedagogy nabona kumenga ko barangaje abize pedagogy navuga ati none sinzohavura nshikirwa nabatereka rero mpindura imbono rero muga mu mashuri nakoreye ko twariko turigisha abana kurima imboga no kuzifungura kuko mu byuga ko turagira aho hantu nigeze kubaza abana kuri etablissement Masanga abana batarenga batanu ni bamaze kurya karoti kuri etablissement yose ndabata ahantu rifo yuko tuzana umugambi w'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa kugira ngo bazarabyihereza bimaze kugena nkuko niho naca numva umugambi payeje raje umugambi payeje uje vango ngabajene bozana imigambi ya kanovera ngo mwiyo komine bari kama innovation imigambi yakabijya ndavuga ati rero aha hantu nanjye ntego uzana umugambi bw'abazampa agashimwe nabati rero nshinga kugira wa mupatro wanje tumfasha gutegura umugambi kugira ngo nzoze guhigana ndio kicege ntiyanyishuye tanyishuye wagira umucike yibazanye kako nyena mucike mugasi byo hanya nani imfisa abati mana anzanye ngamba mugamba ntegerezwa kuzohava ari imbwiye kandi yanzaye akazi kiwe itagize ntituzovana bimaze kugenda nkuko aranka kunyishura ico yampaye gusa namushimiye yacamwe ati ndaguhaye umwanya uzoje guhigana kwa Mungu ndaja kuri wa mugambi wanje ndawutegura ndasenga Imana umugambi nojana mwihigana Imana ishingiye hera umugambi wirengarenga n'amashu abati umugambi wirengarenga uri wonyanya mwihigano donc abandi baza n'imigambi remereye cyo ujanirenga rero shinjani imboga zirengarenga ni n'amashu ntiwandika numara ncana wandika muri ordinateur ni umugambi wakabijya warimo akabijya karimo karaka umugambi wakabijya nani wumva maze kubona ico kibazo yo katabana batanu baragi karoti bataragi imboga nabatireka kandi irengarenga nayo ntaziriho hari irengarenga tuza kuzisoma muri komine Nyabiraba rumba tuba mu komine tugiye mu yindi komine gusoma imboga nabatire ahantu hari amazi hakaba n'amatongo hakaba n'abanyagihugu ubu n'umugambi wakabijya nyirenzane kuko ubugari twabukoze ibiraya ravuga ati rero ifo ko tuzatadumba no mu mboga bazane mwakabo nyene bazagira uboga nyene bagombe nabo baturiho nakabijya ronzo wanjanye namukuja kusigura twari mukiya civuga yuko chasone gisase ko umunwa wose uronka icuja n'umufuko wose ukabika amafaranga nabatire umugambi wanje urimwo naka kabijya kasone giserance kuko imboga tuzozijya twonge tuzozijya donc tugira amagara meza hama tuzidandaze umufuko uronka amafaranga nashinja guhiganwa nsanga ndi mujene wa 40 kuko abandi bari bayandikishije bavuga imigambi bavuga umugambi jenchamba umujene wa 40 nza guhiganwa mu banyu uja ku rutonde rw'abazohigana rw'abazohigana cyo ndagenda nabasigwa ndavuga ati urana ngaha muri mu komine Mukike dufise ubutunzi bw'inka bw'ingano bw'ibiraya ariko imboga ntizikeya cyane rero ubugari donc n'ubugari bashaka gukoza iki ubugari hariya ko bari mingano cyane hariya ubugari bashaka gukoza ibyo biraya
hari n'izindi mboga bita imisusa mugomba nkawe umususa ntawuzi igomba kumera nk'imyungu urumva rero navatire umugambi wanje nzanye ni umugambi wo kuzorima imboga n'ivyamwe nitwaje imboga Mwambe nitwazirima tuzozijya twonge tuzidandaze dushire mu ngiro cyashivugo canyakuba yuko umuntu wose uzoburose icujya n'amavuko akabika amafaranga nitwarimo ibiraya byonyene tuzoronka amafaranga mugabo tugwara ingwazi turuka gufungura nabi ya mafaranga urumva tuzoyaronka twonge tuyivuzemo rero reka turime byose kugira ngo mu mpande zose twikwize reka nkiuvuga bumva bariko batwenga aba twako turahigaronka baratwenga aho ati Imana irakoze kuburika batahuze no mugambi asige ko tuwushira mu ngiro hageze yuko batanga amarezilita ncasanga nawe wa kabiri mu komine nico kintu nashimiye komine ya Mukike n'ubu nkishimira cyane donc urumva wari baziburi baravyumva nabe baravyumvise kandi iyo probleme yuko abantu badafungura imboga baragaragara iragaragara barayibona nico kintu nashimiye komine ya Mukike kuko bijya bibabanga by'amacakubiri ntabire kuko bari kuraba iyo nsanzwe ko ntari umunyamukike ibyo bari kubiraba bakitwaza tujya mu ngo tumukuremo ariko ndabashimiye kuko bumvise umugambi kandi uje gufasha kandi wateza kurangurirwa iwabo wateza kurangurirwa iwabo cyane miliyoni 8 yuko arizo bazamfasha kuko umugambi wanje kugira ngo uje mu ngenzo zindabira habukebuke reka ntibyatevye nibaza kamenga ni indoto ngenda bibya wa mukoresha wanye nawe ati miliyoni uvuye kuragira ati miliyoni bwana wa kabiri Shogira twakorana tutanazinanye ko twamaranye umwaka dukorana tutazinanye mugabe kabone donc ntiyari mu Burundi ari mu Budagi mugabe kabone ibikorwa byiwe biragenda neza niyo mpamvu ngirirwa mbwira aba diaspora bari hanze abango mu Burundi nta bantu bari bakora ibikorwa neza bariho nubwo atari beshi cyane bariho bashaka gukora ibikorwa neza wewe ugasanga ibintu bimeze neza akaguha raporo ugasanga ibintu bimeze neza kuko nane twamaranye umwaka dukorana ibintu hamwe yifuza kuza kuraba Jack wariwe aza mwihiganwa mwikomina atavuka akaba wa kabiri ntibyatebye nashinja kugwego rw'intara gwego rw'intara duseruka turi babiri mwikomini 9 za Bujumbura matwara abantu 18 ndibuka nshitse mu ntara bambwiye ati mwikomine nyamba barakwibiye kwe uwo mugambi wawe uzanye wirekare ngorana ko baseruka gwego rw'intara tireka gufina bampamagara pasiteri kuko umwese yaciye abakazi nazaramuhamagara ndibuka ko ngiye kuvuga umugambi hinjira umuntu umwe nabaye wa 17 inyuma yanje hankurikiye umuntu umwe donc iyo ni liste kuri liste bigenze nkuko umugambi ndawusigura no mu ntara kumwe nawusigura ni komine no mu ntara barawumva bamaze kuwumva no mu ntara nshanda duvuga mva kubwo rw'ikomine nja kubwo rw'intara shamba ati rero tuzoguha agashimwe miliyoni 10 kugira ngo uzukore umugambi uzayisho izo ni 10 ziyongera kuri zazi n'umunani oya bongeje ko zibiri kumba umukomino ntiyongana mu provinciale naye ntabwo dugende garage bimaze kugenda nkuko namva umenga ibintu by'indoto mve kunka nje kugirane ku miliyoni 10 bimaze kugenda nkuko ndabibwira mu patron wanya bati we uri umuntu hadasanzwe ndakeneye kuzokubona kandi nkamaye uza ku rwego rw'intara rw'igihugu ndebuka ico gihe ku ntara uje rw'igihugu janye wa mugambi wanje ndebuka ico gihe bashatuvuga ati nta mahiganwa aza ku rwego rw'igihugu ahubwo twategura urugendo muzakumana n'umukuru w'igihugu imisi 3 muri commune Shombo iri Karusi twatwara tumara imisi 3 tukimwe n'andi bageni bave mu bindi bihugu bitangwa biragenda neza bigenze neza ndakora inzira zose bambwiye nzoca mu gando nk'aya amafaranga mva mu ndaronka maze kuyaronka rero miliyoni 10 maze kuzisanga kuri konte nk'umuntu kuri konte arasanga 100 ingahe ngiye kuraba nsanga hari kwibiharoro bingahe kwe bikwiwe n'ibizo miliyoni 10 bavye taragezera ko nkora umugambi harya mbe ndakoze ko mugabo naye maze gukora ku mafaranga atari make yo mu patro wanje mugomba ntiyari gwanje ryari ryambere kuri konte bagiye ko amafaranga mbango ni gwanje nace ntangora gutegura umugambi rero muri komine Mukike nubwo navuga imboga nanavuze ati imboga nzozirima mugabo kugira ngo amafaranga nzi ndasubize nageze ku indi ntambwe ntezo kuyafatana n'ibiraya ndibuka nace ndima imboga z'imiliyoni 3 zarenga nyine inamashu byose bintwara kuko ikintu kibizimbisha namase tugura tuyagura ngahe Bujumbura kuko nkihowo ndayiduga nco gihe yagwa ku miliyoni 500 by'amase ibene ihowo imodoka chikidipin okay kitwa miliyoni 5 kugira ngo amasashike mu Mukike urumva yuko bishatwara amasade twara amafaranga menshi cyane nkubise mwe muri zo miliyoni 3 mu mboga
imboga zikweri zarakunze ziragenda neza ariko abakiriya bazo urumva ni mu ntango ndazibamenyereza bamwe baranka kuza kuzirya ndakura ku majana 5 ndashira ku majana 3 ko ari mu ntango bamenyereye kwirira ku biraya zibanza zirampombera zimpombeye ndabwira bari bandongwe muri paye ndabwira ati rero umugambi sindawuheba kuko nabimaze kuronka abashitsi ndabwiye ndabereka ikazo gihari umugambi sindawuheba reka ngume ndawukora mugabo nongeze ko umugambi w'ibiraya w'ibiraya nace ndawukora maze kuwukora nca ndakota inusu ihegitari n'inusu nca nkoresha miliyoni 7 za zindi zari zisigaye nkoresha miliyoni 7 inoti y'abandi yose ndayiryamye kamwe harya umurimyi n'umuntu yizera cyane uhambi miliyoni 7 mu kuzimu gacu utaha wahambye urumva yuko aba ari ibintu bigoye cyane maze kuzihamba ndahamba ndabagiye yewe nganyambazo ntaco ncera nyamba paye izo mfunga ndashira inyuma y'ukwezi kumwe byari byameze byagiye hejuru uri kwatemba mu murima nkaneze nkaba ati byaduze twama bitaheze rero mu mezi 3 n'imisi 15 w'igikira kibaceze hari mu kike mu mezi ane kiba gihwanye neza hageze rero ko ndabisoroma nashe ntomboza nca nkura mu miliyoni 12 mu miliyoni 7 urumva shanunguka miliyoni 5 wow nca ndabona yuko ico ni kiringo c'amezi 3 yonyene c'amezi 3 n'imisi 15 tunabati ndabonye ibanga ry'abarimyi ndabonye ibanga kweri ndabonye ibanga ryo guhamba ikintu mu kuzimu bati rero harageze rero yuko nagura akarere za miliyoni z'abandi 10 mbona ndazifise n'inyungu yamaze kujako bateka rero nagura akarere niko guca rero nibikira ko imbuto kuri bya birana narimye ndagura akarere nditaza ndima rero izindi hegitari zitari zike hegitari uyu munsi ugeze kuri zingahe ico gihe nashe ndimi hegitari zishika 6 hagati ya 6 n'8 kandi twari twakoranye n'abagenzi ko ndibuka ko ni radio y'Kigali yangendeye muri misi heze twarabibonye mwarabibonye rero urumva yuko naciye nduga ku rugero rushimishije bivanye n'ubwo buri ninjiyemo kandi ntakoresheje umutahe muremure rero Jacques yafashe urwo rugendo rwose turumva ni ntashobora kwespira na wa undi muntu yamafise indoto mugatabona hizoca ariko arumva yuko wari wese yokumva yuko tujuru kesha abantu bagira resite n'abantu usanga bavuye kure okay Jacques yavuye ahantu umunsi ushaka kugeze ku gataye kangana gute nimba bitari baga okay sinbango nibanga kuko ibikorwa birigaragaza urumva sivye ko nkwaho niko ndakorera uhaje nk'ubutabimenyereye kimwe n'abandi batagibagize nte babona ko hakoreshwa ku mafaranga atari make mugo urumva ubu mu bisanzwe nta miliyoni 200 zoba zikimfata wow urumva yuko ari ibintu bishimishije cyane wow yego good voilà ni ntahitangaje ku rundi ruhande barakunze kuvuga ku isi ngo hari indimi zishika zingahe zigoye cyane bitewe n'imperekeranye usanga ziri mu zisobangane hariho nk'ikirusiya kirundi naco nyene haje mu kiri mu ndimi zigoye cyane ico kimwe n'ikirimi cy'ikideci ikidagi ko twabonye naho usanzwe uvuga ikirimi cy'ikidagi umusore ibera rero gatumba ico kidagi naco caje gute ikidagi bivaye no mu pato twakorana uri mu Budagi umwanya umwe wari muri Turikiya undi mu Budagi muga rero hari igihe numva tuko turatelefona na nkomba ari muri Turikiya ariko aramukanya n'abantu nkumva ngo merheba tirani uri murantuka cyane bimeze gute ko bari icongereza nakivuga nashaka no kimwe mugamba ati kisigiswahili kandi si icongereza ndava muri rero ndatanga kugira ubushakashatsi rero umunsi umwe ndamwandika ati merheba ndabye kuri Google munaka ari bonjour nambona nyandike merheba ndahiga nyuko noshara mwishati nasisi busy ya sene numva mama ko muraramukanya rero ari muri Turikiya nashobora kuba no girante no kumwandikira ico gituriki kugira ngo donc cyo ni giturikiya ntabwo ari kidece kiragiye oya sikideci kideci naco urumva nkobo ikiturikiya uvuze merheba aho mukora mukanya bonjour murashaba teleo nacha kwishura merheba ama commentaire vous kwazi gifaransa ati mumeze gute achakwaza ati nasisi donc Jacques uno munsi amajambo meshe unkakaroleka okay reka mvuge
nitwa Jacques ndumurimyi nkorera mu kike aho kana woshira muri ico kirimi mu gitirikiya urumva nk'ubu kubaha tutarese kukivuga mugurumva ibyo nakanya gatoya nashaka kuba no bikora mugabo ico gihe nakoresha cyane ekri kubera kuvuga translation nibyo nakunda gukoresha cyane mugabo nari imeteje urumva pronunciation ko ntari bwaronko yanyemera kandi azashaka kundosa umuntu akinyigisha niba ngoro kucandika rero ndashaka kucandika cyane ko nkutu nakunda kumenya cyane utu two kuramukanya nitwo namaze kumenya pronunciation yatwo cyo kimwe no mu kidage ko nk'ubu mu kidage kuramukanya bonjour ni gute morgen urumva kuko gute nyene gute mogeni ibyo nibyo namaze kuba no kwibaza ko no kora umwanya munini cyo kimwe n'ibintu bijaye n'ibiharuro nibyo nahereye ko guharura kuko nko guharura mpereye kuri rimwe ni 1 2 3 4 5 6 8 9 10 numva namaze kugira kuri ibyo kugeza ku gihumbi ushaka kuba no kugeza ku gihumbi guharura ndiko ndiga kugira ngo ndacinjire mu indani yego. Okay. Monsieur Jacques tugushimire cyane ku mwanya mushoye kuduha no gusangiza no nkuru yuzuyemo ubwenge na perseverance musangije barundi. Yego. Turabashimiye. Murakoze cyane. Okay. Twongera dushimira abafashe umwanya mu kwadukurikirana kuri Agaciro Media tunabasaba kwiyabonesha subscribe cyangwa sabone no gusangiza bino biganiro byacu abandi turabakunda cyane bye bye.